BC USA, BC USA. Kaze nawe kuri televiziyo ya BC USA. Ya, Ndabona tangura murakoze. Okay, cyambere mbanje gushima Imana ko turosa akaryo nk'aka kugushobora kuganira n'abantu bacu canke bene wacu bariko barahiganirwa ibi bibanza kugira bashobore kurongora ishirahamwe mu gihe bene ishirahamwe babizeye. Ikibazo ca mbere ntangura kubaza, tugomba kumenya imigambi. Ngomba kutangura kubaza we yatanguye kwipresenta Nyabenda, murantunga irindi zina rirancitse gatoya. Twagomba kubanza kubabaza imigambi mufise mu gihe bene ishirahamwe BC USA ibize ikabatora muri aya mabanga, nakahe kabijya muzokora gatandukanye n'ivyahahora bitewe nuko ishirahamwe BC USA kugira rigeraho rigeze yaciye mu bibazo bidasanzwe. Habaho leta mfata kibanza transition kugira ngo rishobore gutunganya inzego n'ibikorwa, kandi turabashimira cyane aho bari bagejeje. Imana ibahe umugisha. Ama rero tugomba kumenya imigambi ishika kuri 3 canke 5 uzoshiraho kugira ngo abanyagihugu canke bene ishirahamwe bashishikare kukwizera. Igira kabiri, tugomba kumenya imbono kazoza, kuko umuntu arashobora kubona degree shaka kubana n'akazi keza mugabo akaba atashobora kubona imbere ahayaja he. None tugomba kumenya imbono kazoza, no kuvuga vision ufise kugira ngo ushobore guteza imbere ishirahamwe, abantu bashobore kwiyumva ishirahamwe na cane gushiramwe imitahe no kubandanya kuri kuna no kujinjiramo. Nutwe tubazo tubiri jewe mfise. Imigambi ufise uzorangura igihe bakwize ibaye president. Ikigira kabiri, tugomba kubona imbono ufise, dream canke inzozi ufise kugira ngo iri shirahamwe ribijya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nutu tubazo mfise ngira ngo zabiro nawe yoshira ko kugira ngo ace ishurira. Murakoze. Sawa murakoze. Hanyuma nanje ndabashimiye ku mwanya mu mpaye, kongera dushimira cyane abo bacuye kugira gutanga amadosiye yabo kugira ngo baze bitoze. Tugashimira cyane rero kandi bari basanzwe barongoye irishirahamwe ryacu. Turazi neza ko ukungene ryashoboye kuboneka, hanyuma nabo bakitanga bakavuga bati reka tube turafashe bino shirahamwe kugira ngo kumbure tutegura amatora. None murabona yuko amatora ikiringo cabo gisa n'ikiriko kirarangira, kuko harimwo abo tuzatubona, abo tubona bagomba biyamamaze kugira ngo basubirire abari bahasanzwe. Hanyuma rero nanje mfise utubazo kuri tubiri. Ikibazo ca mbere kivuga giti, mu migambi mufise, ni ukuvuga aho abo bose baza kwishura kuri iki kibazo, nabonye umenga hariho n'abandi binjiye mu nyuma bari mu bitoza. Ico kibazo rero ca mbere kivuga giti, mu migambi mufise murazi ko ari myinshi kandi muravuga muti umugambi woba imbere woba uyu. None mu migambi yose mufise, umugambi wa mbere mubona yuko uzoca uteza imbere ishirahamwe ryacu, umugambi uwahe? Kigira kabiri, murazi yuko ishirahamwe ryacu rikiri rishasha, mbega mugiye gukora iki kugira ngo rishobore gushika ku ntambwe ishimishije? Murakoze n'ivyo bibazo, abo bose bazitoza baraza kwishura. Murakoze.
sawa murakoze cyane ndibaza ababajijwe ndibaza boshobora gufata kano kanya kugira ngo bashobore kwishura kuri bino bibazo bikurikira bibajijwe n'abajejwe gutunganya amatora abo byega nabo ndibaza nabariko baritoza no kuvuga yuko abariko baritoza nkuko Gilbert yari yavuze yuko atashoboye kumenya irindi zina rigira kabiri ni Fredina Nyabenda kubw'ibyo rero Fredina Nyabenda turaguhaye kaze kugira ngo ushobore kwishura kuri bino bibazo bine bibajijwe na bano bashinga ntahe babiri kaze. Ego murakoze nkuko bababwiye nitwa Ferdinand Nyabenda abasanzwe mba muri state ya Idaho muri Boise. Ego uyu mutama wacu pastor yabajije ibibazo bigera kuri nka bibiri ariko bifise n'utundi duce twavyo na Zabiro arabaza n'ibindi bibazo nka bibiri ariko ntaraja ku bijanye n'imigambi n'ibintu dushobora kurangura mu ishirahamwe nagomba manzeje ubwanje ndabibwire kugira ngo mumenye ngo Ferdinand ninde kuko vyose biva kuco umuntu ari. Abarundi nibo baca umugani ngo umuko nikiriko. So ego nkuko mwumvise izina ni Ferdinand abenshi banzi ku izina rya Kamana nkaba maze igihe kitari gito ngaha muri Amerika ariko mu vyagiye bindanga mu buzima bwanje ni ibintu bijanye no gufasha baba Barundi canke Abanyafrika canke gukora ibindi bintu vy'imigambi bishobora guteza imbere community mbasanzwe mbayemo. Mu vyo novuga nka ngaha mu bintu maze kurangura novuga nko mu gihugu twasanze tubayemo twavuyemo novuga ati tumaze gukora nk'ibikorwa byo gutanga amazi ku banyagihugu barenga nk'igihumbi, gushira abanyeshuri mu mashuri no gukora n'ibindi bikorwa mu ma community haba mu gusanura nk'amabarabara canke n'ibindi bintu bishobora korohereza ubuzima bw'abanyagihugu. Ivyo rero byose twabiranguye ari uko dushoboye kuronka abaterankunga badufata mu mugongo. So ego nkunda gufasha, nkunda ibintu byo kwitanga atakurondera inyungu ariko ari kurondera inyungu za community mbasanzwe mbaye. Kubijanye n'ubumenyi dufise amashuri mato nayize mu Burundi ariko sinayarangirije mu Burundi naciye nja kwiga muri Swaziland aho naronse impamyabushobozi ya baccalaureat international aho nashize focus mu vyigwa vya economy na business nca ndaza kwiga ngaha ndonka impamyabushobozi muri math na computer science. Ubu naho nkaba ndi kandida amaster aho nshobora kuronka impamyabushobozi mu gisata ca informatique. So ntabatebeje reka nje kwishura ku bibazo mwabajije. Pastor yabajije ati murashaka kutubwira imigambi ishika kuri 5 mutegekanya kurangura mu ishirahamwe. Ku vy'ukuri ngiye ku vy'imigambi ni myinshi, uwo ari we wese ashobora gutanga imigambi kandi naje ashobora gushiraho imigambi ariko abene ishirahamwe bakayanka bakavuga ati ku vyo tubona iyo migambi ntayo dukunze. Ariko hari ibintu mbona vya mbere nkenerwa mu ishirahamwe kugira ngo dushobore kubaka ishirahamwe. Icambere ni ukwigisha bene ishirahamwe akamaro k'ishirahamwe, kubakundisha ishirahamwe. Ubundi bwo nk'ubu twari
tugiye mu kiringo cyo gutora indongozi ntitwategerezwa kuba tungana uku turiko twumviriza ibintu bijejwe ibintu ngirakamaro. Urumva tugiye gutora indongozi n'imiburiburi twategerezwa kuba dufise nk'abantu bakwira 100 canke barenga bariko barumviriza ivyo abagiye kurongora ishirahamwe bashikiriza. So ico nico kintu ca mbere tuzokwibanda